amazina yawe kwitande? Nitwa Nihorimbere Divine. Nihorimbere Divine, usanzwe ukora iki Divine? Sanzwe nyene ndi umunyeshure wo kuri kaminuza. Umunyeshure wo kuri kaminuza, nizere ku bibazo byose aza kubitora? Sinzi. Uriteguye mu kibazo cyo kubaza? Ego. Ikibazo cya mbere kivuga uku nyamuragi n'umuntu atabona bishitse akaba bari muri salo ari babiri, amatara agacika. Muri abo babiri ninde ubwira undi ko amatara yacitse? Sigura. Nyamuragi n'umuntu atabona. Musanzwe nyamuragi n'umuntu atavuga. Umuntu atavuga. Mugarabona. Ariko uwundi nawo arabona ntabona. Umwe nyamuragi n'umuntu atavuga ariko arabona. Ariko umuntu atabona n'umuntu avuga ariko atabona. Muri abo babiri bishitse amatara agacika. Mbega ninde ubwira undi ko amatara yacitse? Sigura. Nyamuragi yashobora kubwira utabona kubera bayumva akabyumva. Gari. Ikibazo cya mbere kirakunaniye, twizeye ko ushaka uza kugitora. Sinzi. Ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uko fise amagi 10, iyo nkuyemo rimwe nkariteka ritwara iminota 5, mbega ayo magi none asigaye ndatekera rimwe nayo yo nkaye iminota ingahe? Amagi 10, ufise amagi 10 usigaranya 5. Basubira mu kibazo gose. Fise amagi 10, nkuyemo rimwe nkariteka rintwara iminota 5 kugira ngo rishe. Mbega ayo nayo asigaye ndatetse ntwara iminota ingahe kugira ngo ashe? Umva bisanzwe hasigaye amagi 9. Rimwe rye gutwaye iminota 5. Ukuvuga 45. Ayo 9 sige mva yo cyagutwara 45. Ibibazo byose biramunaniye umwana yiga muri university nta kundi bihangana. Sawa na. Sawa. Amazina yawe kwitande? Je nitwa Ntawimenyera Patrice. Ntawimenyera Patrice, musanze mukora iki? Jewe nkora imyuga myinshi, hamwe ndi umwubatsi, nkaba ndi umuelectricien, plomberi, kubisanzwe ku bintu bijanye no kubaka. Navuga yuko ibikorwa nka byose mu bijanye no kubaka yico ntoba nkora ni nk'ibya sudire byose nobesha nta buhinga ndabifise. Asanze ari umuntu azi ibintu byinshi, nibaze ko n'utubazi twose nza kukubaza uza kudutora. Ari bihuye n'ibyo nzi ndizeye ko ndabitanga. Ikibazo cya mbere kivuga uku umuragi hamwe n'umuntu atabona bishitse bakaba bari muri salo imwe ari babiri, hama amatara agacika. Ninde utangura kubwira undi ko amatara yacitse? Sigura. Mvuze umuragi n'impumyi babaye bari hamwe, atawundi umuntu ahari bigashika amatara agacika. Ninde utangura kubwira umuntu ko amatara yacitse? Umwe muri abo babiri. Sigura. uwo tangura kubwira uwundi umuragi niwe yotangura kubwira impumyi, kuko umuragi umuragi yoba abona atavuga. Ikibazo cya mbere kirakunaniye, twizeye ko akabiza kugitora. Ariko muraza kumpinyisha kugira turaza kugusigurira. Ego iko dushaka ibintu cyo kivuga uko ufise amagi 10, ariko igira imwe ndaritetse bitwara iminota 5, amagi 10 nayo bitwara iminota 5. mwe yatetse hamwe canke mutetse rimwe rimwe kwa Gari. Iyo ufise amagi 10 ariko ufashe igira imwe ntariteka ritwara iminota 5,
ufashe amagi 10 nayo nkayateka yitwara iminota ingahe? nanje narimbanje kubaza yuko wowe yatekeye hamwe nuko wowe utetse rimwe rimwe kwaga 10 yose ndatekeye yoga Maria minota nyene 5. Ikibazo cya kabiri naco aragitoye. Wagitoye gute? Nagitoye kuko nzi yuko vyoba biri mu nkono imwe hanyuma umwanya ukaba utohinduka kubera amazi yoba ari hamwe, amazi yatetse yoba ari hamwe. Ndagushimiye cyane. Iteriteka Rahayiro. Iteteka Rahayiro isanzwe ko ari iki? Ndumunyeshuri. Umunyeshuri gomaka wakangahe Rahayiro? W'umunani. Rahayiro rero igomaka umunani witego mutozi za kubaza? Yego. Ikibazo cya mbere kivuga uku bishitse Nyamuragi hamwe n'umuntu atabona bakaba ari muri salo imwe amatara agacika ninde muri abo babiri yobwira yuko amatara yacitse yobwira uwo? Utabona. Sigura? Utabona ashaka kumenya yuko kubera abamenyereye umucyo natabona. Aramenya yuko amatara agiye canke amatara hari. Ikibazo cya mbere aragitoye. Fise amagi 10 nkuyemo igirimwe nkariteka rintwaye iminota 5 kugira ngo ibibazo byose rero arabitoye inoti ziwe zimuhe tumushimire. Wimva gute? Nyumva bien. Sawa. Hello bakuzi ba Royi TV ndabaramukije nizere ko bameze neza haba ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukube na Benishu kuri kamera kumwe nazo turi muri Street Quiz abantu mukunda gutwenga abantu mukunda Street Quiz ndabasaze uno musiri muje kure ibibazo ntibisanze mugume hafi tugeso. Amazina yawe kwitande? Ndiho kubwayo Emma. Ndiho kubwayo Emma. Uriteguye umutozi nza kukubaza? Nakibazo. Ikibazo cya mbere kivuga uku bishitse Nyamuragi n'umuntu atabona akaba ari muri salo imwe bigashika amatara agacika ninde muri abo babiri yobwundi ko amatara yacitse sigura? Bishitse Nyamuragi n'umuntu atabona abari muri salo ninde wundi yobwira ubundi yuko amatara yacitse? Afete Nyamuragi kubera ababona mugabo adashobora kuvuga arashobora kwereka umuntu atabona akoresheje arashobora gufata nk'amaboko yiwe akamukoresha nk'amasinye kubera Nyamuragi arashobora gukoresha ujya umuntu atabona udusinye ujya umuntu atabona akamenya kumuyaga. Ikibazo cya mbere kirakunaniye twizeye ko ushaka uza kugitaba? Akibazo. Ikibazo cya kabiri naco kivuga uku fise amagi 10 iyo ntetse rimwe ritwara iminota 5 kugira ngo rishe mbega amagi 10 yoyo twara iminota ingahe? Iyo fise amagi 10 nkuyemo rimwe hariteka ritwara iminota 5 kugira ngo rishe yo ayo nasigaye ndatekera rimwe twara iminota 5. Akana kuri cyo kibazo nacyo nashobora. Ibibazo byose biragunanira nta kundi bihangana. Nta kibazo. Amazina yawe kwitande? Claudine.
Claudine ryonyene bambanze bambanze Claudine musanze mukora iki Claudine musanze mukora iki dukora akazi gatoya ko kwisumamo buriteguye mu tubazo nza kukubaza yego ikibazo cya mbere kivuga uku iyo nyamuragi n'umuntu atabona bari muri salo bonyene hama amatara agacika ninde ushaka kubwira undi ko amatara yacitse sigura nyamuragi no subira mwikirati ikibazo cya mbere kivuga uku iyo nyamuragi n'umuntu atabona bari muri salo bonyene amatara bishitse agacika ninde utangura kubwira undi ko amatara yacitse sigura utangura kubwira undi nyamuragi sigura nyamuraga arabona ariko ntavuga ikibazo cya mbere kirakunaniye twizeye ko icya kabiri uza kugitora ikibazo cya kabiri nacyo kivuga uku fise amagi 10 iyo ntete igira imwe ritwara iminota 5 none aya magi 10 nayo yitwara iminota ingahe subira mwikirati iyo fise amagi 10 ntetse igira imwe ritwara iminota 5 ntekeye hamwe amagi 10 nayo yitwara iminota ingahe iminota 10 ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana amazina yawe kwitana jewe nitwa ntawimenyera Patrice musanze mukora iki jewe nkora imyuga myinshi hamwe ndi umwubatsi nkaba ndi umuelectricien plomberi ku bisanzwe ku bintu bijanye no kubaka navuga yuko ibikorwa nka byose mu bijanye no kubaka yico ntoba nkora ni nk'ibya sudire byose nobesha nta buhinga ndabifise asanze ari umuntu azi ibintu byinshi nibaze ko n'utubazi twose nza kukubaza uza kudutora ari bihuye n'ibyo nzi ndizeye yuko ndabitanga ikibazo cya mbere kivuga uku umuragi hamwe n'umuntu atabona bishitse bakaba bari muri salo imwe ari babiri hama amatara agacika ninde utangura kubwira undi ko amatara yacitse sigura mvuze umuragi n'impumyi babaye bari hamwe atawundi umuntu ahari bigashika amatara agacika ninde utangura kubwira umuntu ko amatara yacitse umwe muri abo babiri sigura uwo tangura kubwira uwundi umuragi niwe yotangura kubwira impumyi kuko umuragi ko umuragi yoba abona atavuga ikibazo cya mbere kirakunaniye twize guca akabiza kugitora ariko muraza kumpinyisha kugira turaza kugusigurira ego iko dushaka ibintu cyo kivuga uko ufise amagi 10 ariko igira imwe ndaritetse bitwara iminota 5 amagi 10 nayo bitwara iminota 5 muyatetse hamwe canke mutetse rimwe rimwe kwari iyo fise amagi 10 ariko ufashe igira imwe nkariteka ritwara iminota 5 ufashe amagi 10 nayo nkariteka bitwara iminota ingahe nanje narimbanje kubaza yuko wowe yatekeye hamwe nuko wowe utetse rimwe rimwe kwari 10 yose ndatekeye yoga Maria minota nyene 5 ikibazo cya kabiri naco aragitoye wagitoye gute nagitoye kuko nzi yuko vyoba biri mu nkono imwe hanyuma umwanya ukaba utohinduka kubera amazi yoba ari hamwe amazi yatetse yoba ari hamwe ndagushimiye cyane
iteriteka rahayiro. Iteriteka rahayiro isanzwe ko ari iki? Ndi umunyeshuri. Umunyeshuri wiga mu mwaka wa kangahe rahayiro? W'umunani. Rahayiro rero yiga mu mwaka w'umunani. Witeguye umutoza uza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku: bishitse nyamuragi hamwe n'umuntu atabona bakaba bari muri salo imwe, amatara agacika, ninde muri abo babiri yobwira yuko amatara yacitse yobwira uwundi? Utabona. Sigura. Utabona ashaka kumenya yuko kubera abamenyereye umucyo natabona. Aramenya yuko amatara agiye canke amatara ahari. Ikibazo ca mbere aragitoye. Fise amagi 10 nkuyemo igirimwe nkariteka rintwaye iminota 5 kugira ngo ibibazo byose rero arabitoye nukuvuga inoti ziba zigati zimuhe tumushimire. Wimva gute? Nyumva bien. Sawa. Amazina yawe kwitande? Nitwa Irakoze Giedor. Irakoze Giedor, usanzwe ukora iki? Ndaivalinga amandazi. Amandazi bitungura? Go. Uriteguye umutoza nza kukubaza? Yego nana. Ikibazo ca mbere kivuga uku: iyo nyamuragi n'umuntu atabona bari muri salo imwe ari babiri, amatara agacika, muri abo babiri ninde ubwira undi ko amatara yacitse? Sigura. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twize ku ca kabiri uza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku: fise amagi 10 iyo nkuyemo rimwe nkariteka rintwara iminota 5 kugira ngo rishe, mbega ayo magi nayo asigaye ntwara iminota ingahe kugira ngo ashe? Amagi 10 ukariteka ari gutwara iminota 5. Ayo magi 9 basigaye iminota yo cagutwara. Cyo gutwara 45 minutes. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana? Nta na kimwe. Sawa. Bakunzi ba Royi TV mwakoze kudukurikira, mwabonye ngene shoot kizagira genda aho ibibazo byari bibiri gusa. Ikibazo ca mbere cavuga uku: iyo nyamuragi canke umuntu atabona bari kumwe mu nzu ari babiri gusa bari muri salo, bishitse amatara agacika, muri abo babiri nde ubwira uwundi ko amatara yacitse? Hagati y'impumyi na nyamuragi nde ushaka kubwira uwundi akamenyesha ati amatara yacitse ahubwo tuve hano? Ikibazo rero cananiye abantu benshi, ashobora gutora umuntu umwe aho ari umuntu atabona ashobora kubwira nyamuragi ko arashobora kuvuga kandi arumva ko ari changement ibaye, hagize igihinduka amatara agacika canke imvura ikagwa, arumva muri yo ko hari ibintu bihindutse, ashobora kubwira nyamuragi rero ati amatara aracitse. Ikibazo ca kabiri naco cavuga uku: fise amagi 10 nkuyemo rimwe nkariteka bintwara iminota 5, ayo magi none nayasigaye ndatetse yoca ntwara iminota ingahe? Nayo nyene ndatetse yoca ntwara iminota 5 kubera yose uyatetse bitwara iminota ingahe? Ndabashimira cyane rero abatega subscribe kuri Royi TV, muge subscribe mwande mukekanirwa n'ivya Royi TV, amakuru mashasha yizeyo. Au revoir.